twese batumenyereye yuko ndi mu entertainment ngenda nkavundura Nerinati cyangwa nkatora ngo mo Kenzi nje gushira mu nzu jewe kumvuga ndabizi ko ari byunguka niratambuze n'ubu ibintu byose yandikageza gushyiramo simbizi arabizi nivyo bimuhapwa atamvuze ntaje arabyumva niyibereho mugabo agira amarimite ejo azovuga utari jewe bimubera ingoma ashaka azovuga ibimukora yego kuba bimeze kuko amenye yuko ibi turiko turubaka ntibizofasha wewe kubera tagiteka fisha tazovyara bizomugora umva we yavuga ati ako kana no ndazi ni wa telefone Yes, bakunzi ba Yagatech TV reka ndabaha ikaze ndabashimire mwebwe mwese mukomeje kudukurikira wabura mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi waburi muri diaspora ndakubwira ngo big ups and don't give up ushobora kuba watanguye ibintu kumva urabihevye simbizi yarageze dote ubu nyene nibaza ko ivyumvira afise mariage yavuyemwo byinshi byumvira ni byinshi kubera ku ruhande no ku rundi baramubangamiye byumvira bitegeza kuba byinshi ndakubwira ngo don't give up bro nta mpamvu yo kubivamwo watanga gukora ibiganiro zubikora hagiriyerma udacika intege byumviro ni byinshi batangiye kuntera ubwoba nimba waragize dote gira kurongora urumva nta bantu kubera ikintu pole ikintu kimwe cyose ukwacu vya vrai oya ndiko ndakubwira ati umenyereye kugira dote umuntu agacagira oya kubera ungene mbona bakubangamiye muri iyi minsi ukavuga ati wapi kabisa nagize predote wagize predote nyuma ya predote ndagira dote nyuma ya dote ngira ibikurikira byose Tenda kubaza ibibazo ngaha ntunkura agatwi imbere nibi umuntu wagize eta civil azotahi wabo none nimba chamuze mugiye eta civil umunsi wa mariage oya n'abariteguye gute uri ready ndi ready none gutanga ivyunguka amarega ibi nivyo bikomeye gusumba ko nivyo bitwara amahera menshi oya guko bitwara amahera menshi mukuru simbusa neza simba asante mbe nk'umuntu aba yakubwiye ngo witwa muntu ukaba yahereye kuki maybe niwe abavye impamvu nuko nambera nyimotereje uzimbise tumaze kwicarana mani bigera umva nuka ntavyo ndumva kaje mbabona wifitiye iswaga wisangira swaga zanje abantu bazi ko bitera agateka bashaka kwita simbizi umunuko wewe ngo nambara ibishambara mande kaya ko tukibasire nako iminota 3 mani mugabo rero je simere kwambara impuzu zera abantu yamaze gucafura nani kubera oya vraiment mugira ngo iyo wumva ko biri kose ni usa neza vraiment nta neriyo ntero ubwoba kwe papi je sinotegwa gute n'umuntu atararongoka umuntu atararongoka kandi atarakwa ashaje uzozumpamagara tuyaga n'abantu b'abagabo none simbira ni natashaje yarakuze kameme sinambara umengo nakantu hakiri gato ku mafoto ku mafoto cyakabona umengo kacari gato oya rya n'umukecuru none basuragenda umbwira ariko arakubwira urazi nk'ugiye karagutera ama histoire yo muri 89 83 wowe nyine urumigo umuntu ashaka gutera inkuru by'ibintu bya muri 89 Fatima muri 89 nara 85 yubahwe avuga tego umva muri cyo gihe nk'aya mastori je nayo nzi avyumva uko mbana umuntu arakuze imyaka iramujanye ubu abo bangana bavye gatatu bamaze hari n'abamaze kuronka abuzukuru n'abuzukuru yego wo bakubera trap abo bangana barafisa bamwe bafisa abuzukuru urumva niyo mpamvu rero nta kibazo abo baneri rero bibaza ngo baracari bato bazabahenda bagenda kubesha leta ngo bagurane ngo nanje ngo ngene kuja ngo muri programme ya page nanje jemwo Jenda shaka kubaza ikibazo hajya kaya nagasho yikwegeye agasho cya vrai egamera yo gutura page ko bimufungira sa ko bimufungira ikadaboro kubesha abantu kuri umujene kandi programme yo itakuraba none umuntu wese taragira amahera ntabara mujene soko kabisa oya jene bazakira kiri mujene umvira ndakubwira aro programme hari ibintu bwabati ariho je nka mama ari mu mashirahamwe y'abagore sivyo hariho banke y'abagore y'abakenyezi hariho banke y'abajene hariho banke y'abarimyi za BCAB papa sivyo ni banke usanga
uri mu maproje y'ibintu by'uburimyi biroroshe kugira bagohereze ingurane urumva kubera ni banki y'uburimyi y'abarimyi rero hari n'amakoperative bivanye buri shirahamwe cyangwa iki bari rifise intumbero ryayo sibyo rero hari n'imigambi ibihari nayo nifise intumbero ubwo ati ni imigambi yo guteza imbere abajene wewe ntushobora kuzanga ufite imyaka 40 foko tumenye umujene angana gute ko nanje numvise ko yari umujene mujene naziko umuntu wese taraga mariage nivyo none je ko ntari bwakore mariage iga n'umuntu nawe ari umujene sa uri umujene ushobora kuba ndi umujene ku myaka biva n'imyaka mbwa nanje ubujene bwanje buriko buri expire ko buragenda ku musozo bugenda buhera urabyo kandi nkaje pour le moment ku myaka mfise sibyo hariho imigambi imwe ntogenda kwitengamo mugiye gutora amahera yayo yego bivanye niyo oya je nta mafaranga ya paeje noza gutora kubera oya urarengera kuko je ndarengeranye ega n'amafaranga aza ku bantu bagifise bafise ega jene espérance de vie yanje itera igenda namwe ngenda gutora amahera ugaje usanga abankomunga ko basigaye mu bibazo urabyo hari amafaranga nashobora gutora ubu ari imyaka uyigezemwo uvuga uti ubona intumbero yo gupambana bishobora gukundira gupambana bigapasa hapo sawa hapo najipambania na imigambi yanje nkayirangura nivyo umuntu aba ari sensible gupambana navyo iyo bigukundiye bikubereye neza mugabo hari nk'umuntu abavuga uti ndafise kazoza karekare imbere nkajeyo nkaho uracyari muto ushaka ufise kazoza karekare uvuga ati ndafise kazoza imbere ana unofata risk pour le moment nta kibazo mugabo naje ndavuga ati iyi risk ama effet yacagira gute urabyo nishobora kuza gukwegera urundi ruhande nimpamvu bayiga no mu gusaba ideni iyo mwubatse kenshi n'umugore aragira iki arasinya rero hari andi engagement ntazoza nkora umugore atavyatse yego kubera iki ushobora kugira engagement basanga nk'ubari nk'amafaranga y'umuntu natoye warabibonye ko inyuma ya dote yagiye kuboneka abantu ibihumbi vyinshi ngo nari amafaranga y'abantu rega simbijeje bazi kibazo tukiraho nyene kwikajya no gukora bavuga ko ari amafaranga kubera iki bige bintu biba iyo umuntu agiye gutera intambwe kanaka bikaba ariho bija habona iyo rero ni ivyo byambaye ko byarabaye no kuri Love Music yego aho bamaze kubona yuko bagomba baje kugira tone muri Europe ari umuntu aciye yadukiza ngo iyo dosiye y'amafaranga jewe warigeze unyumva nati ngo naye amafaranga jewe ufite inco kibazo mbafise kubera ko abantu je sinzi ko yari no kutayariye kandi ushobora no kuba warayariye je sais pas no mugikibazanya amafaranga y'akazi takiri anku n'amafaranga nari yego amafaranga neri natavuga ni deal nakazi ndiko ndakorana na 26 life na management itwa 26 life ko abantu benshi barabibona urabyumva wewe 26 life nayo urambona namaze ko mane kuva tukiri hariya muri hariya niyo mpamvu rero ibintu mwe nivyo rero kirazira kubitamwe umutwe ugomba kwigira akabizi ikintu gusa kiza cyama kijya abantu cyane cyane ni ofite ikintu kibabaje n'ingene Jules yashoboye kumena amabanga y'amafaranga tuba turiko turakorera Jules rya wa 26 life naho ari ngorane kubera ni note yari yampaye kugira dukora akazi k'indirimbo yitwa Mwene Data ya Alan Aiju muririmbyi wiwe muri 26 life hamwe na Mutama w'ubuki ntuzi Easy Boy yego Mwene Data iyo ndirimbo irahari rero urumva indirimbo yagiye gusohoka jewe nibereye mu byo gutegura imanza ikibabaje rero nuko umuntu jewe abantu bose dukorana deal ikintu cya mbere ifuko tugendera ubuntu ifuko nusaba bime ntucigomba amweke iyo uvyitwayemwo nabi ngo nuko ngo ndi muri situation ni aho wagombye kumbera mubi urabyo kuko imbere yuko dukora akazi tumenye kwanza ko turi abantu rindira tumenye d'abord ko turi abantu none umuntu agizwe n'ibiki urashobora kugwara none wewe par exemple
waramaze igihe uri mu Rwanda kandi kitari gito kandi mu Rwanda kubera voilà c'est ça urumva ikindi batazi ko nari nagiye mu Rwanda nagiye na kubose sanabizi c'est ça ni kuvuga ngo yimenyeshe mu Rwanda kubera imvoka hana kazatwe urumva ubwo buntu nibo nico bitarero ubuntu yego ubwo rero je umuntu atabufise je dukorana diri utamenye yuko nshobora kugwara utamenye ko nshobora gufatirwa iyo diri yigumane yego uravyumva rero bamenye rero nuko bajya barihuse yego yihuta gusohora ibintu n'ubu ndacamurondera kugira nsigure exactement byari byatse none wewe indirimbo yasohotse le 10 avril itariki 10 z'ukwa kane fise date itariki 19 yego urumva haracyari kare ku buryo umuntu yo kwihuta kurondera abaneri nati urabyumva cyangwa ushobora gusanga maybe kandi nabo nibaza ko abaha amafaranga jewe sindabitahura neza impamvu neri yabisoho goje sinumva ico impamvu neri yovuga yuko je ndoba nakoze ngo urubanza mu mafaranga kandi je nakorewe n'umuryango kandi nakagaye ko twebwe ngene muhiri wacu bimeze muhiri wacu bararaba gusa yuko ushoboye kuba kugorugo yego kuko ukeneye kuba kugwawe urafise capacity yo gutunga umwana w'abandi yego nta kindi muhira baraba bamaze kubona yuko ivyo ubishoboye umuryango ucokorana uravyumva hama bagashaka gukwera niko bimeze muhira yego none umva bihwaniye he jewe ko ata groupe nimwe gushika ino saha iraba groupe yabaye créé no munsi nyo gutegura mariage yabaye créé na famille kandi ni groupe imwe abantu batanu tuvukana gusa yego mugaje sikibazo simbi none umva yuko nta groupe yigeze iba yo guterereza ati duterere urubanza rwa Simbizi niyo mpamvu n'ibyanze byabaye mwibanga byabereye mwijenda ni mpamvu uri kurambwira ko nagutumye byabereye mwijenda byabaye none twagiye mwijenda karakanyegenda niyo mpamvu urumva umvingene avuga n'abandi batumiye bari gushika je sishikeka man iwacu kandi abo ntatumiye ni bande ibaze ko nimba gwabereyeho abo natumiye ni bande gwabere nabantu bose narababonye barandira promoter man bro je mfise imodoka ntunumire jewe ibaze ko nayo guterera n'igitoro basi nkavuma ndana n'imodoka zitanu abaje bose nta numwe yanterereye naraje ko wibaze je no guterera bro urabyo masi no ko mariage aho nzokwitumira canke uzontumira oya mariage ntegeza kubatumira oya batumira gusa dote dote ni umuryango urabizi mugabo mbonye abatumire bariyo nkaje ndaho ubucuti dufitanye narapfushe gato abatumire bariyo bajya bamwe n'abari baje kugira bazotanga inkuru egata foto ntacabaye mugabo nanje shayibaze yo nshafata abamenyesha makuru bose nkabajana wacume ngo nigitero tege kwanje nk'umunyesha makuru oya je ne kwanje nk'umuntu asanzwe man oya nababaye vyemere warambabaje c'est tout naragutelefone telefone yari izimije nyama bazi nsabe pardon telefone yari izimije ndibaza ko nagerageje kuronda ndabikumenya agaka nihorere tu reka niho telefone yarazimije ariko simje afise ikibazo kimwe yego iyo ubonye amakuru ariko arakwandika ko nkage inyuma y'urubanza ntibikwaffecta wewe mu mutima kuko umuntu wese wavuze ko imbere y'iko dukorana canka mukorana n'abandi bantu uri umuntu wewe ibintu ntibikwaffecta ngo mve birakubabaje kuko amajambo yanditse ndaza kuyakubazako jewe ndi personnalité publique ibyo ndabizi neza yego rero personnalité publique ubaho witeze ivyo byose bakuvugako jewe ndi giti cicamwa ceze yego urabyumva kandi umenye yuko harabaza kwamura ivyamwa kubugwa neza hari n'abandi batera amabuye mbwa batera amabuye kenshi ntibaba benshi iyo babaye benshi naho y'amabuye batora ukayegeranya ukayabika ukayubakisha na clôture cyangwa ukayabika akatinda kaba menshi urayubakisha kandi mugabo tout simplement jewe ndi umuntu mzi neza yuko ndiho kugira mvugo jewe ibintu nabonye vyanditswe bikambabaza kandi vraiment mvugo narababaye kuko je gihe nicara ngasoma inkuru harabanye ne kuyandika nkumva apart yuko uri mu wavuze kuri
personalite publique turavyumva ariko hariho nk'amajambo bayanditse kuri mama w'umwamikazi hariho nk'akantu je banditse numva karambabaje yavuze ngo namago hari ivyo atazoshobora kukugirira ngo aragwaye akaboko ngo nakamuga ibintu nyene nk'ivyo we nkabijyanye avyakira gute wewe as umuntu niko aba yaravutse mu bisanzwe umuntu wese arafise uburenganzira bwo gushikiriza ibyo ashaka sivyo n'uburenganzira bwiwe sivyo mugabo azamenya yuko uburenganzira bw'umuntu bugarukiraho bundi buhera jewe kuvugwa mi personalite wanje yego jewe kuvugwa ukatweki wanje nta ngorane kuko niho akazi kanje nuko nkoze n'ikiganiro sindonka abantu bagira ama commentaire mba naferinze yego urabyumva nonze ikiganiro simba ati mbona ati mba naferinze rese ntegeza gukreya ibintu bituma jewe mvugo mugabo ari kuvugwa mvugwa jewe urabyumva umugore wanje ibyo ntibimuraba kugira afise ubundi buzima bwiwe urabyumva uko ahubwo par contre woza kuvuga jewe yego sivyo ukambaza ati wamushimiye iki umugore wawe kavuga ati kwangiraho commentaire jewe ibindi abaje mugabo utari kuravuga uwundi babimva kuko d'abord iryo jambo ryo kuvuga ati umuntu ni kimuga ijambo ntirikoreshwa muri societe y'u Burundi jeje ndabizi bavuga ati agendana ubumuga kandi ujya noneho nibaza ko atari ibintu byatari urabona agendana ubumuga niko bavuga n'iryo jambo bavuga yego urabona kandi si n'ibintu byatari urabona hari ibintu hamwe nyine societe y'iwacu itarakara cyane turacyagendera ubuntu tukagendana ikigongwe n'iki mugabo defo ari abantu baba bakeneye kwigisha bazamenya amalangaje boza barakoresha cyane bro kuko ari izindi langaje ukoresha usanga ni langaje zitari nziza je kuvugwa ni easy bisanzwe umuntu urarekuriye kumvuga ko ibintu byose ushaka jewe ibindaba byose ubifashe ukabironka urabirekuriwe kuko dufate nk'umwe amwitwariye ashobora guhanwa bimeze neza biryoshe mugabo je ashobora kumwitwarira we waramenyereye je naramenyereye kuvugwa ugatoki wanje mugabo amenye yuko we yabaye atake hama neri natagaca yitwaza ngo je naramupostinze ngo urumva ngo reka aravuga ngo je namwe nigeze ndamupostinga mvuga ivyo ko ameze by'umubiri wiwe namwe nigeze postinga nyina namwamikazi ndiko ndamudeclive nta narimwe ahubwo kera bavuga ko wamunyegeze urabyumva yego bwa mbere namukora ndamunyegereje izuru bagaca bavuga ibindi yego kavuga amajambo urabyumva ko sinari bwamu impamvu ubu naho nace ndamwerekana nuko napfuye gushika hajya mbona abamenyesha amakuru barahari hari nabo ntari natumiye nabasanze hajya ndavuga ati n'ubundi reka ako bo postinga amafoto mabi bafashe reka je ndabipostingire batura amafoto meza bonyene baza gukoresha ko n'ubundi iyo nihenda nkakora ibyo kora arabamisha bari bifitiye amatelefone hajya muga byari biryoshe yuko nace ndabahereza amafoto yabyo ndabahereza bagira urabyumva mugabo hari n'abantu bakeneye guhuvya ibintu sivyo urona example jewe nagombye kubera akarorero abandi dukora akazi kamwe kuhiteka ubone yuko ushobora gukunda bwira abantu bazi yuko twe dufise imitima y'ibikoko ukiraho nyene ukiraho kukureka icekeye gukunda ibintu nari nati yavuze bikambabaza bindi yavuze ngo niba yavuze ngo namo ngo jema miliyoni ngo yande ngo sa yawe ngo arafise yamwe neyo bisigura ngo kugiye muko gutawa mutwaye kuba mukonze wakunze ama miliyoni yiwabo amiliyoni yabande ntavyo wumvise ivyo bintu wewe ko nari natari akantu yavuze ngo ajye ama miliyoni ngo arafise bamweneyo ma miliyoni yande no kuvuga ngo ama miliyoni yiwabo nande na mama wa mwamikazi
ngo ajya ngo saa yawe ngomba bisiga ngo wamukundiye amafaranga ntiwamukunze ngomba ngo ntamukunda ngo ufise ngo agendana ubumuga none iyo yarageze iyo ntawe wabonye ndabona iyo post uyiraba ariko reka yarambulotse no kuri Facebook ariko yabisizeko yarize kuri Facebook ngo ubwire simbizi ko ajya mu miliyoni yo kwa mwamikazi atarayiwe yiwabonanye na mwamikazi ura ageze nayo ku mabiri ku kuvuga ngo sayi wawe ugera afise abanyine umva rero twebwe iwacu natwe turakenya urumva ngo wakunze iki amafaranga nakunze amafaranga ubu nivyanditse ariko ntangorane nijo gituma naho ndabwire amafaranga none ko ari je ndamukoye yego ko batankoye ko bafise ivyo no twoje batankoye none nta mwana iwanje afise yego ko meruka abantu b'imiryango mwenuko bavuga bati turafise inoti bavuga ati reka abana tuyibakorere siko zabigenza yego tubibakorere siko zabigenza cyangwa avuga bati reka tumurere ntande uzokwigura tanga none ariko watanga indezo ntanga indezo jewe ujya ndamutwaye kwa none urazi imyaka tumaranye turakweganya imyaka myinshi ndamutwaye kwa ndamukunda pana ngo kuko ngo yabutamukunda ngo muri bagiye abantu bavyaye ngo hari wo kuvyariye umuhungu ngo hari gutwara ugiye kuvyariye umuhungu nivyo yavuze ivyo ntavyo yanditse ega n'ibintu byinshi oyaha yego yaramblotse no kuvuga ngo we ngo ntibari gutwara ngo ujya mukobwa agendana ubumuga ufise ngo wakuvyariye umuhungu rema kuvisa abana no umve reka ndakubwiza ukuri rero impamvu natwe mama mwamikazi mama mwamikazi niyo yampinduye yego ashira ku muntu ne ega je ndaraba sivyo je for real umukobwa wa mbere tugeze gukundana yego yarangambane yarigira yego rero mu nyuma ndabura umuntu yoza amuramplasa Jean ankorera nk'ivyo yakora yego urabyumva nega sha muri shegera cyanda bigenza gute none mbonye na mwamikazi ashobora kuhambera akanshira ku murongo akambwira ati kama ko haje yo gukora urabyumva akubera nyumuntu yatandukanye nkora neza ati uyu ni umuntu anyifuriza neza urabona mama mwamikazi d'abord sumuhinta tena tuvuga ngo ni babantu ngo twamenyaniye udusirambira hamwe ngo twamenyanye ngo mu by'imiziki ngo oya pana n'umuntu twahuriye atanzi nanje nta munsi hamara atazi ibyanje nanje ntazi ibyiwe yego mu nyuma mu kumenyana nawe nza kwiretruva niwe nari nkeneye kujya buri muntu wese aramenya ati je nkeneye umukobwa ameze uko antahura amenya ibyo ndimwo ashobora kwihanganira ibyo abona ariko bitagenda neza akabwira ati bana ibikosora nari nkeneye rero umva ari abantu kwino si ari abantu baba materialiste usanga umuntu amukundira ibintu bijya ntuze ngo yakavuga ngo urumva ya ibintu nyene hari abantu bakundira umuntu ibintu n'abantu bakundira umuntu ubuntu mwamikazi n'umuntu afise ubuntu muri we wanashaka nagiyewe ndafise ubuntu muri je gusa ari ubuntu bw'iwanje kugira uzobubone bugufata umwanya cyane kugira igituma warukeneye mwamikazi je nta naharenga ngaho ofete wowe umuntu akumenyereye antwara kuzi waje bose avuga ngo ntushobotse ibiki n'ibiki ko biri koze urinze ubona umugore ko wumva iwabo bafise nyamafaranga yeba yafise iyo bayatabayo akemera agasiporta wewe uvuga ati ashaka kunsiporta naborewe nagiye ngaha byango bikunana ntibigora antiko umuntu abagukunda tudagusoza umubanire neza je urumva mama mwamikazi wewe n'umuntu tumacingana ama amereza inguvu zo kwironderera ibyanje urabyumva n'umuntu amereza effort umva n'umuntu antera intege so kwisatirira urabyumva niyo mpamvu jewe mimi navuga ati okay ndagukwa kubera uko kuntu ibyo mfasha ari ya distance nabonye yuko vyiza nuko yonyegera akambira umufasha for real ega bamwita umufasha nuko Imana kimuremera umufasha mu kwiraye gusa no kujya mufasha muri Bibiliya yabaye ikigamba yaza kuzana amatunda murumva ngo dukora apana bafasha bagutwara mu byifuzo no
Mamugisha arabumbwa na duke tuba dufise kabyo hari igihe agatelefone kampfana ngaca ntiza gwiwe akaba ariyo mani ngenda yikoresha ibaze vrema uravyumva nukuri kw'Imana Mamugisha ugakora gafe wibaza ati noneho boho birapfuye basanga ahubwo bofe tubanye nk'abantu mbona neza yuko numufasha nyene mufasha mbizi yo mukobwa aragukunda nanjye ndamukunda ndagusavye jewe shasi mbizi kigane ndazi kizogumaho ntaho kizoja uzomba wari uzokunje mama Mwamikazi vrema nzobahuze uzomuze nawe mugabo uzomunkundire none Mwamikazi nzomugukundira kuko ndi sûr certain iyo ataba Mwamikazi sinibaza yuko na tuba twicaranye oya nandi batwicaranye kuko ndibuka igihe Mwamikazi tumenyana ibi byose nagomba ndabihebe ndabivemo nagomba ndabibindi bintu nza gukora niwe yansunitse cyane niwe yabonye ingabire yanje ya vrai yiwe influenceur abwa ati courage no ama courage pambana Andrea ntabirimo ntazi niyo bita umutwe muga amaze kubona yuko ari ibintu byaje umusaruro bica bintwara mu byungu narazigana mwakoze kwa diplomate shari nakundi ngena twenga bana yaje naryo utubetize twose wagira uriko rakati nkoko yari yibere mu gutwenga kabona ko afise gasurire kabye afise gasurire mana yadikina bashe mana no gasurire yabye gusashagura nawe basi ngenda mugambani muganizere ko bitazo zo umuswe ndamuganirize apana mu bigane ntashaka umva nibazi ibintu Mwamikazi yagiye gute umva navuga ati apa ndafanya nta shwamfise sindi ubabuze ne bankamere bamuko ufite twaye kubabuza mugamba ine bari mu bibanza bafata ifoto bya fake ingorane nayo ata foto nta cabaye ega nakubwiye yuko twebwe turi ngabwira tubiba akarorero yego jewe for real ndetse kubesha uno musi niho nanditse kuri Facebook yanje mvuga ati uno musi nta hit nimwe y'umunyamahanga iri mu gihugu nta nkuru nimwe iri mu y'abanyamahanga iri mu gihugu urabizi yuko avazubona igihugu cyose kigavuga ngo mariage ngo ya DBN ngo mariage yande na mariage yande mugana yuko pour le moment indwi yose bavuga bari bagiye ko na Satubi yasohoye indirimbo egome vraiment bagaca bavuga akige ndirimbo iremeye kabisa iremeye kandi ari ihwanye n'ibihe narindi kandi indirimbo ni nziza yari ihwanye n'ibihe narindi waruri ngo ngo yasohorewe le même jour le 19 ego vraiment yasohoye mu gatondo nza gukwa ku mugoroba shamani bige ibintu ubundi bifise impuhwe kandi sinzi kubona yuko ibintu nagize urazi ko abandi genre umengo twa turi bimena banga umwana ko ibintu byanje biba mwibanga yego ntangere muga ibintu byo bamwe je utantumira ndavyanze we muga urabona abantu bazi ko turi bimena banga yego muga kimya kimya je natanguye kubona no kugiye gukwana navyibutse mani ku mugoroba ko uko wakuwa munsi umunsi waruzi ndawuzima je yamenya ni aho nungi umuha ndize ndabukubwira wewe nuko waruzi neza yuko nzoko ndabizi kuri mukuzoko muga urumva utabwiye kibanza nabandi nababwiye gusuko abantu kuri nifise liste abantu bagomba gutumira benshi warimwo ntatumiye ba warase bose warase n'umuvandimwe muri ngo sinabatumiye sinaronse umwana ndafise liste ngaha ndende aba profete abakozi b'Imana b'abagenzi ba Joshua ba profete naho sinzi yageze bari mu mimba nambariye nomba profete to naho ari um profete kwa Emmanuel apotre Emmanuel mu kumutakura na Marisa nari mfise Joshua umwanya wambanye muto uzikageze gusengera wewe turi kuri World Beach pano nzenye no twavuganye buca nge le même jour inde profete nuzenye mwe dusengera wa munsi Modeste urumva bisigura iki yarabwiye ati nawe nyine mu kurongora twebwe turi ngaho gya tubakarorero sivyo amateka entertainment ifise mu serie iki nta kintu na kimwe ciza usanga turiko turavugwako ibintu byo usanga ari ibintu amateka mabi bibi cyane sibo rero bisigura yuko ano mateka nitwe tubwirizwa kuyahindura nitwe tubwirizwa guhindura histoire yes bazovuga ati abantu babigizemo uruhara sivyo uno munsi namba je nshobora kuba mfise abantu bankurikirana banzi bavuga bati ndonse amahirwe yo gukora ikintu ife ko ndagikora nkagikora nyene bakavuga bati yagikoze
urabyumva kugira n'abandi bazoce mu makanda yacu tumaze gukora ibintu bya entertainment bamaze ko turi abanyamafuti amafuti ari mu mice yose abantu batera inda abakobwa bakabihakana cyangwa bakagira ikisa basa ni gusa sasa entertainer gusa ibyo biri mice basa polisi barabikora aba polisi barabikora abadogiteri barabikora ari abaganga ngabo bamesha mu mice yose urabyumva kuko rero ifo yuko turonka abantu bagira babo uburorero Sad Big Diamond namubwiye ati Sad before yuko umukobwa umushikana ngo yango jewe ngo aswa santa gusa ngo mbanze kurondera amahera mugabo Sad Big urumva niwe muntu yobera akarera abandi iyo umaze gushinga urugo urumva iyo umaze kubaka urugo rwawe urumva ibintu bica bigenda neza abantu barabona yuko uri seriye urumva abantu barabona yuko uri umuntu w'umugabo w'umushinga ntahe urumva ku buryo n'ijambo rero ko bari guha ujya munsi arabatama bari hagiye bari baje bavuze ati enfe simbiza rarongo hari abantu twakorana ibintu bikomeye cyane mwe munyabambwiye ati mena c'est bon ati uzoze ndagutekerera impanuro me ava babona ibintu kubera bibaye byo dukorana naco bari bukore niki ni mwe bavuga bati ubu ni bon ejo hari ikintu man ibintu birahinduka umaze kuba umugabo ukagira n'umufasoni niki bavuga bati kandi bakabona neza yuko n'umugore uzanye n'umugore afise ubwe twese batumenyereye yuko ndi mu entertainment ngenda nkavundura Nerinati cyangwa nkatora ngo mo Kenzi nje gushira mu nzu cyangwa nkavundura ya frere ivyo bamenyereye nawe nabonye ngo yagize Mariade sibyo umva nk'aba biteze yuko sema bomba nkakujya mva kuvundura nyene je mvunduranye ngaha nabiteze yuko nshobora kuzana umuntu tudakora na bimwe niyo monde urabyo kora ujya hari ibintu acaza kumfasha camba hagati na hagati twari ibintu nk'ubu hari ntushobora gukora Paul mama kubera avuga ati mwa nk'umunzanye nka Mo Kenzi ibintu byose ndi fresh wege ndugurukira hari yanjye ngiye kugurukira hari abo mga Paul mama naho mba ndiko ndagurukira mu vyunguka n'ijambo mba mvuga bati akunuko kurumva ujya mugore mba ntwaye abafise umuryango avamwe kandi mwiza je ndibaza umuryango abavamwe ufise ukuntu umufata naje mba afise umuryango mvamwe ivyanje barafise ukuntu babitahura sivyo ivyo twatubishira hagati na hagati hari ibintu ntegeza gukora kugira ujya muryango sindawubabaze tugata umwana wacu twaramuroshe twaragize ukuntu kutiva rero nuko nico kintu umuntu abakwiye kubakirako kandi ibyo bice bihwana na ya societe turimo menye ko umuntu turi muri societe ufisa Madrid bagira ama commentaire ameze uko kutiva ibyo bintu rero kugira dushobore kubitsinda hariho amapa tugenda turatera hari intambwe tugomba gutera nizo zizize tuzuko turagira hariho imigigwa tugomba gukora kugira societe tugende turayihindura mu vyumviro vyayo cyane bro rero niyo mpamvu rero abantu nk'abantu baza kuyovya abantu baza kugira iki baza ku desinforma abantu bagomba kwerekana ibintu uko bitari cyangwa bashaka kwerekana toujours ishusho mbi abantu barakwiye kumwije sinzi impamvu no munsi neri mu ijambo mbere ndarimuha I don't know hari abantu bakwiye kwimwa ijambo burundu erega wenyine niwe yirondera ijambo kuko arinza kuvuga bazi ko nawe nyasha avuga ndo hivyo umva jewe kumvuga ndabizi ko ari byunguka niratamvuze n'ubu ibintu byose yandikageza ashamo simbizi arabizi nivyo bimuhapwa atamvuze ntaje arabyumva niyibereho mugabo agira amarimite ejo azovuga utari jewe bimubera ingoma ashaka azovuga ibimukora yego kuba bimeze kuko amenye yuko ibi turiko turubaka ntibizofasha wewe kubera
tagiteye kafisha atazovyara bizomugora umva we yavuga ati ako kantu urabe ababikira kenshi usanga bafise umutima mubi ko yavuga ati ibintu nagiyemo kunuku meko yarazi neza ko atazovyara acagomba kwica nakazoza kabazovuka nishihewe mu bisanzwe urabyumva acagomba kwica nakazoza ko atazosiga nibyo si byiza rero amenye yuko namba yiyumva yuko ari umurundi afise amaraso y'abarundi amenye yuko twebwe turiko turakora si vyacu nivyurunganwe ruhari uzobaho namba juno musimba ya karorero nkagenda nkakora imigigwa yose nkasaba irembo nkakwa nkagira iki byose bikaba mu kirundi nuko nifuza yuko abarundi babandanyiriza iyo nzira uravyumva niyo mpamvu rero uzabara desinforma ngo twivye abantu amahera ngo twagiye ibi ngo twagiye ngo kwera ngo turondera amahera ariko mwarariye koko ayo mafaranga yose mwamurajya jewe ndi umuntu nzi kurondera ndazi ni wa telefone simbizi nimo ntitwabivuga ngo tubimare ariko imbere ko turangiza ikiganiro ama uwo nawe yavuze ngo niyo ntwara ngo wamvyariye wabyaye John oya nikajya kantu yakacishamo nyene yabuze utuntu twishi from nta mukobwa n'umwe mu bitwabyaranye kwe bayi cyane imbere ko akenera uzombwenda ndagwa ama contact bose ugenda nabako bateze umwe bare kwa mbere bari mariye nibamusanga ni yakwemerera umuyagisha ndesha kuzayagisha mama wamikazi ucuja no kwa mwamikazi apana tuzoyaga atari kuri mikro so gwivyuki twagiye turavyarana uje kubira n'abakobwa beza Esa nawe nicuki Jesse nisonde kado imbere ko turangiza ikiganiro cacu nshaka kubaza ikibazo kimwe gusa je ntegeza kuba karorero kandi rero atayavuze ngo uvyarana ngo n'abayaya abayaya yego ujya n'umuyaya umunyakabika ngo hari umuyaya kumuraba uravye ingene batwake ujya n'umuyaya ngo wavyaranye nawe ariko nawe vyarana n'umunyaya n'abayaya harimwo ivyuki umuyaya n'akazi ivyo ni bisanzwe ujya n'akayaya none ni kandire y'umwana simbizi imbere ko turangiza ikiganiro cacu ni ikihe kintu utari witeze muri dota ariko wakibonye donc mamwamikazi yari yambwiye ngo nayo bazana Mwana bazana inkoko inkoko shana mu kuyigiye wariye nk'umuntu atarayiteze ikindi naco wone mbona ngene vyari biryoshe namwe namusumiye no ko yari yahishikiye sha musumeno kabisa shana mu posting kada mu posting mwaya hari abantu bafise babishizemwe inzigo aya mafoto umuyagarukana ngo mwayahaze na bado ikibazo kiriye ko umuntu bibabaje nabarafata amazi ayiyegeretse kumva zuko baguma bamvuga nanje niyegereje amazi dange wowe utari witeze n'irya nkoko ishana niteze utari witeze n'irya nkoko ningene bari kwakira bo twateguye kugenda ibukwe atabirato twambaye yego ingene bavyakiriye tu bavyakiriye nabi neza cyane barabikunze cyane abakwambise rero bakira amashurwe ya mutamaduniya hari hose Imana imuhezagera simbizi tugushimire cyane ndagushimire cyane cyane kuri mayari utazonko ibyo nkore kuri dote Mbeba rero twitegeye vuba canke tubone turirire igihe sa ndumunyegenda ndumukwe wo mwijenda yego iwacu umenye ko wako iwacu ndumukwe wo mwijenda ibintu byose biba mukanyegenda ariko ico wibagiye nuko ndumunyegenda nta ngorane izo nk'abanyegenda turabikora mukanyegenda tugushimire rero ndabashimiye cyane big up sana nimwe mwakoze kuza kumpa kandi nize ko kino kiganiro kizagufasha abantu benshi abakozi ba Nyagatech TV mwamoye simbizi wasema Vumba twizere ko la prochaine fois utavuze ko nsigaye mvuga ndi poli simbizi asigaye avuga neza asigaye yambara umuntu wamwise munuko wewe urisonera wewe ishati irazimvye urisonera wewe wambaye ishati nziza izimvye urafapa sinabi ko bwiye ariko na telefone bucanda gusa iyi telefone bizogora ko ndayihindura mpaka yizimije burundu kweli niko iyi telefone nayihawe na mama mama yabonye amatelefone yanje baguma bayiba mama ni Diacon yego aca amaga Samsung S7 akaniko gakora ayo madiri yose bamembera ibihumbi by'amadolari sawa cyane wambaye neza wari wambaye kirato ciza ipantaro nziza antuka ndazi ko wambariye amafaranga menshi ni menshi vraiment komeze rero uje mu byungu ni menshi ngoro ko Imana yose blague ngaho nta nambariye menshi ndabibona menshi sinokubesha sukwiyemera uje kwita umuntu ko nawe ngira ngo sukwiyemera nambariye menshi bye cyane sawa urakoze nabo